Loué et remercié soit le Seigneur. ahimbazwe umwami ibihe bya kera bisa nk'uko bigarutse turabishimira Imana. Hier soir, Ejo ku mugoroba moi aussi chanté. naje ubwanje nararirimbye. Je ne veux pas dire seulement chanter, mais chanter de tout mon cœur. Singomba kuvuga kuririmba gusa, naririmbye n'umutima wanje wose. Sinzi Combien de fois j'ai chanté ce kangahe naririmbye iyo ndirimbo ngufi. Ils sont glorieux, purs de cœur, Ese comme ils ingene sont joyeux. ari Aussi beza, ari ingene ari byiza beza. 20 ou 30 fois ne suffisent certainement pas. mirongo ibiri canke mirongo itatu Le ntibihagije. service divin, Nyuma y'igikorane ce soir, cose c'ejo je me suis mw'ijoro senti très bien. numvise merewe neza. Je sais que Dieu Ndazi yuko Imana nous a parlé. yaratuvugishije. Il n'a pas seulement parlé à frère Branham, Ntiyabwiye gusa mwene il n'a data pas seulement Branham, parlé au prophète, ntiyabwiye umuhanuzi gusa, il nous a parlé. natwe Et yaratubwiye. sa parole Ijambo ryiwe ne reviendra pas ntirizomusubirako ubusa, sans effet à lui. ridakoze ico yaritumye, rizosohora ico yaritumye. Turashobora Et lui faire entièrement kumwizigira cane, tukamwizigira gose. les paroles que nous avons déjà entendues. Amajambo tumaze kumva mu ntangamarara nayo aravuga ukwizera, ukugira ukwizigira dufise en notre mu Seigneur. mwami wacu. En ce qui concerne Mu la bijanye prédication n'ubutumwa bwiza turiko turavuga ko, ubutumwa buvuga ngo uri muri mwebwe. j'aimerais Nifuje gusoma imirongo yo muri Bibiliya ivuga kuri ivyo mu Bikolosayi ba mbere. Ejo twaramaze kumva igice co muri ico kigabane ijambo ry'intangamarara. il est dit ici dans Haravugwa hano mu Bikolosayi chapitre 1 igice ca mbere du verset ku murongo wa 26 kumbure déjà 25. na 25. Colossiens 1 verset 25. Bikolosayi ba mbere 25. Je suis Iryo naciye serviteur par iryo nacikiye umukozi nk'uko nahawe n'Imana à votre égard ububwiriza bwo kubagaburira mwebwe kugira ngo nkwize ijambo ry'Imana à rishitse. savoir le mystère Niryo banga ryari ryarahishijwe uhereye kera hose n'ibihe byose, mais ariko noneho révélé byahishuriwe abera bayo c'est saint. uno munsi. Verset 27. C'est à eux abo Imana yakunze connaître kumenyesha la plénitude itunga de ce mystère ry'ubwiza bw'iribanga les peuples païens. rivugwa mu banyamahanga. Cette richesse consiste Iryo tunga niryo Kristo Christ ari muri mwebwe, est en vous comme l'espérance de la gloire. ibyizigiro byo kuzoronka ubwiza. En particulier, l'accent mis Rero sur harashimitswe kuri rino ryungane. cette richesse Iryo tunga consiste en ce que ni Kristo est en ari muri mwebwe. Frère Branham Mwene data Branham a lu les passages de yasomye l'Écriture, nous ne voulons pas imirongo yo mu nous répéter byanditswe ntitugomba gusubiramo cane. et a particulièrement insisté sur Arashimika Jean 4 verset kuri 4. Yohana 4 umurongo wa Celui 4 qui est en vous ngo uri muri est plus mwebwe grand ou plus fort ni umunyenkomezi gusumba uri mu bisi. et c'est ce que nous Nivyo avons commencé tuza à faire tout de suite gutangura kuvuga buno en nyene prenant à cœur les exemples dufise ku mutima uburorero qu'il a donné. ubwo yatanze. Je lis à la page Ndasoma ku rupapuro rwa 23 celui uri qui est en vous muri mwebwe est plus grand arahambaye que celui gusumba qui est dans le monde. uri mw'isi. Bien que nous ne puissions pas le comprendre, Nubwo tutobitahura confessons turatura que nous le croyons yuko quand même. tubyizera uko biri kose. Cela commence déjà Mbere ibyo par bitangura cette expression. n'ano majambo. Bien que nous ne puissions pas, Nubwo tutobitahura
le saisir par ngo l'intellect. tubifate n'ubwenge bwa kimuntu. Croyons néanmoins ko biri uko ko biri kose turizera yuko ari by'ukuri. la foi vient de la Ukwizera kuza kuvuye mu butumwa bwiza, ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rivuye mu kanwa k'Imana. finalement Rero vient de Dieu. ku mpera byose biva ku Mana bigasubira ku Mana kandi bikajana abantu ku Mana, bishikana ku Mana. Ibintu byose bivuye ku Mana Aboutit à nouveau. bisubira kandi ukundi gusha ku Mana. Et nous savons Turazi comme frère nk'uko Branham mwene data Branham enseigne à ce sujet abyigisha kuri kino cigwa ku bijanye n'ibyanditswe ko twari mu Mana nous le serons kandi éternellement. tuzosubira kandi ibihe bidashira tube mu Mana. Turi muri we, turi umubiri w'umubiri wiwe, igufa ryo mu magufa yiwe, De sa parole, ijambo ryo mu majambo yiwe, impwemu yo mu mpwemu wiwe, ubuzima bwo mu buzima bwiwe. Ndabandanya. la lecture. Celui qui est en vous Uri muri mwebwe aruta uri mw'isi. qui est en vous, Ninde ari muri mwebwe? qui est le plus fort, Ninde munyenkomezi? Ninde munyenkomezi? Ni Kristo loin. wasizwe. Amen. Dieu qui était en Imana yari muri Kristo est en vous. iri muri mwebwe. Celui qui Uri est en vous est muri plus mwebwe puissant ni umunyabubasha gusumba dans le uri monde. mu bisi. C'est vrai. S'il est en vous, Nimba ari muri ce mwebwe, n'est plus vous. Alors, ntabwo ari mwebwe rero mubayeho. s'il est en vous, Nimba ari muri c'est mwebwe, lui qui vit niwe en vous. afise ubuzima bwiwe muri mwebwe. Ce n'est pas votre pensée. Ntikiba ivyiyumviro byanyu Vous en pensez, canke ibyo muvyiyumvirako, mais ce qu'il ariko ico en we a dit. ico yabivuzeko. S'il est en vous, Nimba ari muri mwebwe, il ne niera certainement pas ntazohakana ce qu'il a dit. ivyo yavuze, Il ne pourrait kandi pas le faire. ntazoshobora kubikora. Il tiendrait ce qu'il Azoshikama a promis. ku vyo yasezeranye. Il essaie de trouver la personne Agerageza kurondera umuntu il peut uwo se ashobora confirmer. kwemeza Dieu ivyo. Imana cherche des gens irarondera abantu et il en kandi trouvera izobaronka qui croiront sa parole. bazokwizera ijambo ryiwe mu mutima wabo wose, bazokwibagira ubwabo, Recevront bakakira mu kwizera que Dieu a ivyo dit. Imana yavuze, kugira ngo Imana isohoze ijambo ryayo muri bo. Cela ne Arabandanya. veut pas dire Ibi rero ntibisobanura qu'il yuko doit le faire pour tous. itegerezwa kubikorera bose. L'époque où Moïse Mu gihe cyo kwa Mose, igihe Mose yararongoye abana ba il n'y en Isirayeli, avait qu'un seul. hari umwe wenyine, yari Mose. Les autres Abandi suivaient simplement bakurikira neza ubutumwa. d'essayer de Mbere bamwe baragerageje guhaguruka limiter, ngo mais Dieu a dit bamugabanye ububasha, ariko Imana yaravuze iti et ils ont oya, certainement été engloutis. ni wewe wenyine. Baciye bamigwa. Celui qui est en vous est plus grand Uri muri que mwebwe celui qui est dans le monde. asumba uri mu isi. Dieu est en vous Imana iri muri mwebwe comme il était nk'uko en Jésus-Christ. yari iri muri Yesu Kristo. Car tout Kuko ce que Dieu était ico Imana yari iri cose dans le Christ yagisutse muri Kristo, kandi ico Kristo yari ari cose s'est déversé ou a été yagisutse, déversé dans yego l'Église. cyashizwe mu ishengero. Uri Qui est en vous, muri mwebwe c'est Dieu. ni Imana muri mwebwe. Si nous pouvions Yaba twashobora séparer ce qui était gutandukanya terrestre de ce qui iby'umubiri by'isi ibiboneka, de ce qui est invisible. tukabitandukanya n'ibitaboneka, ibintu byo ku isi, hamwe n'ubwami bw'Imana, Les choses spirituelles tukamenya ko ibintu by'impemu bigomba gucibwa urubanza mu buryo bw'impemu, que nous pourrions natwe tugashobora être à la disposition de Dieu. kuba twiyeguriye umwami tubizi neza mu bwami bw'Imana. Si wewe, si jewe,
mais de Dieu, ariko ni car imana il s'agit de son kuko royaume, ni ubwami de sa bwayo parole, ni ijambo qu'il a ryayo donné iryo yatanze et qu'il peut et va accomplir. iryo izoshobora gusohoza mu gihe cyose. Celui qui est en uri muri mwebwe c'est Dieu. ni imana muri mwebwe. Il n'est donc pas étonnant rero ntibitangaje que le vent et les yuko umuyaga n'imikuba byumvira ijambo vagues ryiwe. obéissaient à ses paroles car c'était la parole de Dieu. byarumvira ijambo ryiwe kuko yari ijambo ry'imana muri we. Il était la parole yari ijambo qui s'était faite ryambaye umubiri. quand il parlait. igihe yavuga C'était Dieu yari qui imana parlait à travers yavuga des lèvres ikoresheje humaines. iminwa y'umuntu. Arrêtons-nous ici encore une fois. reka duhagarare hano akandi kanya. yari umuntu Trouvé comme un homme yaboneka nk'umuntu en toutes choses. muri byose, Mais ce qui sortait de ariko ses lèvres, icava mu c'était kanwa humain. kiwe k'iminwa y'umuntu ryari ijambo ry'imana. wowe nanje Nous sommes des hommes. turi abantu, Mais ce qui sort de ariko nos lèvres, ibiva mu minwa yacu la parole de Dieu. ni ijambo ry'imana. Que nous croyons dans ibyo notre twizeye mu mitima est la yacu parole de Dieu. ni ijambo Nous ry'imana. ne croyons pas en ntitwizeye jewe ou en toi. Nous croyons canke en wewe Dieu, oya twizeye en notre imana Seigneur. umwami wacu w'ubunyamubasha. Se poursuit arabandanya ati ntibitangaje que le vent et les yuko vagues étaient umuyaga n'imikuba les vagues aient obéi. byamwumvira. Que le vent et les vagues aient obéi. umuyaga Le n'imikuba même byaramwumvira. Créateur qui a wa créé muremyi le vent et nyene les vagues yarema lui. umuyaga Réfléchissez bien à cela. n'imikuba yari muri we. nimubyiyumvire ko imbere y'uko ndabirangiza. Il n'est pas étonnant que ntibitangaje les démons yuko aient été amadayimoni paralysés par sa parole. yakongatajwe n'ijambo ryiwe. C'était Dieu. yari imana muri we, C'était Dieu. yari imana muri Kristo. Les démons amadayimoni étaient paralysés. Il n'est pas yarakongataye. étonnant ntibitangaje que le mort yuko qui était déjà umupfu sur le point de uwari devenir poussière yatanguye kuba ne soit pas umukungugu resté là, ntiyagumye ne hariya, puisse pas rester ntiyashoboye là-bas, kuguma hariya allongé. atembagaraho arambitseho imbere y'ijambo ryiwe, kuko yari Il a ijambo. parlé à Lazare yarabwiye Lazaro, qui était mort depuis 4 jours, yapfuye haheze iminsi ine, yaramaze kubora. Son visage mu maso et son hiwe nez s'était izuru ryiwe déjà affaissé pendant byari 7 ans. byaramaze Lazare sort. gukabirana. ati Lazaro sohoka. umuntu yapfuye arahagara ku birenge byiwe. kubera iki? C'était Dieu. yari imana. Celui qui était uwari en Christ muri Kristo est Dieu. ni imana. Le mort ou wapfuye la mort ne pouvait pas canke tenir urupfu en sa présence. ntirwashobora guhagarara imbere yiwe. C'était Dieu. yari imana muri Kristo. Bien-aimé, bakundwa, l'ennemi n'aura aucun umwansi souci ni aucune crainte ntazotinya wewe canke jewe. toi. Mais si Dieu ariko habite nimba dans imana ton cœur iri mu mutima wawe et dans le mien par no la mu foi, mutima wanje kubwo kwizera, si nous croyons nitwizera vraiment la parole by'ukuri de Dieu, ijambo et si ry'imana le Saint-Esprit kandi ni muhemu rend yera vivant, niyariha ubuzima, alors aho ce ne rero sont plus les lèvres ntazoba kiri dont Dieu iminwa a besoin. iyo imana Ce ne sont plus les lèvres que ikeneye, Dieu utilise. si iminwa imana ikoresha kugira ngo tuvuge oya ni igihambaye ni uri muri twebwe. nico cigwa hano, uri muri mwebwe arahambaye n'umunyabubasha gusumba uri mw'isi. amina. Pawulo avuga ati ubutunzi ni uko Kristo ari muri twebwe. nimba ari muri twebwe, il fera ses œuvres. azokora ibikorwa Et c'est ce que visent toutes ces prédications. ubutumwa bwiza bwose rero niyo ntumbero bufise. turabona ko si kuzana ibineza neza qui s'estompe en quelques minutes. bica bihera mu minota mikeya, bica bigenda bikakamangana. oya ni inyigisho y'ibwina y'ijambo ry'Imana. uyi ni ikintu gisumba, nkuko nabivuze ejo mu ijoro. haraheze imyaka 20 canke 10. mwene data yasomye mu mpera twageze hariya rero twamaze kumva amajambo ya nyuma y'Imana. ayo majambo y'Imana
été emportés par le vent. ntiyatwawe n'umuyaga. Il y a des hommes sur hariho la abantu ku isi qui l'ont entendu, bayumvise bakayizera et reçu. bakayakira. Et la parole de Dieu ijambo sera ry'Imana confirmée par eux, rizosohozwa aussi sûrement qu'elle nayo a été confirmée par celui nk'uko par qui Dieu a parlé. ryasohojwe rikerekanwa n'uw'Imana yabwiye, nta bundi buryo buriho. haravugwa hano Plus loin, souvenez ngo vous que Dieu a mwibuke créé yuko Imana yararemye umuyaga, yararemye umuyaga, yararemye amazi, et les vagues. yararemye imikuba. Mais lorsque le diable ariko igihe Satani est introduit, il yabijamwo, les a agités pour yarabihungabanije kugira ngo gutyo azane uguhonya. Dieu a créé les hommes Imana yararemye abantu pour qu'ils soient kugira ngo les fils de Dieu. babe abana b'Imana, ariko igihe Satani yinjiye muri bo haba ibibazo. Ni Satani niwe yinjiye mu muyaga acazana ibihuhusi. Le Créateur umuremyi qui avait fait le vent yari yaremye ne umuyaga, pouvait-il pas dire mbe ntiyashobora kuvuga ati igirayo recule, igirayo, car je t'ai kuko créé? haranditse. N'était-ce pas le même mbega Créateur ntiyari wamuremye nyene, qui se tenait là yari ahagaze hajya au sommet de la montagne hariya ku musozi, hejuru ku musozi? il y a peu? N'est-ce pas le même? hari haheze akanya ntiyari Nous l'avons we? lu hier soir twarabisomye ejo. et cela m'a poursuivi. ivyo rero byarankurikiranye rwose, Alors que frère mu Branham gihe se mwene data tenait là, Branham yari ahagaze appuyé hariya contre l'arbre, et l'arbre yegamiye tombant igiti dans kikagwa, le feuillage sec. mbere Et soudain, amababi yumye, la voix retentit. maze ijwi rikumvikana. Ndabivuze ni ku rupapuro rwa 18 ngo ndi umuremyi w'ijuru n'isi, Je fais le vent. ni je naremye umuyaga n'imvura. Après cela, frère Branham dit, nyuma yaho mwene data Branham aravuga ati naciye nkuri inkofero et j'ai yanjye, dit, ndavuga nti grand Jéhovah. o Yehova mukuru uri hehe? Ou alors, est-ce toi? mbega ni wewe, ni wewe? Aravuga ati, umwami aravuga ati ubwa kabiri ngo ni jewe nategetse umuyaga ngo uceceke hariya ku kiyaga. C'était moi yari qui jewe ai ordonné au vent de nategetse se coucher. imipfunda ngo iryame. ni jewe naremye ijuru n'isi. N'est-ce pas moi mbega si jewe qui t'ai dit d'appeler à nakubwiye ngo l'existence nuhamagare? les écureuils sijya nakubwiye ngo uhamagare imihari alors apparu? nawe ikaca iseruka? Je suis Dieu. ndi Imana. Vous ne pouvez pas vous imaginer ntimushobora kwibaza ce que ressent un être humain ico umuntu, ikiremwa muntu yiyumva tel moment. mu gihe nk'ico. Il y a là un homme comme hariya vous et moi. hariho umuntu nkawe nanje, Et soudain, bukwi na bukwi la voix puissante ijwi ry'ububasha de Dieu, le ry'Imana Seigneur, se umwami fait entendre. rirumvikana, Pas dans son cœur, pas dans atari mu ses mutima pensées, wiwe canke mu vyiyumviro mais vyiwe, elle descend du ciel ariko riza rivuye mu ijuru et s'adresse à lui audiblement. riramubwira mu buryo bwumvikana. Nous bakundwa, nous en sommes rendus compte. twarashoboye Nous n'avons pas kubimenya. affaire à un ntabwo message tuhanganye n'ubutumwa ubwo umuntu à sonder à partir des yashoboye recherches bibliques, gusesa mais asesa à la muri Bibiliya. parole, oya, à la ni volonté ijambo de no Dieu kugomba kw'Imana pour ces yahishuye derniers temps. kwa bino bihe vya nyuma. Nous avons affaire à un homme envoyé dufise par Dieu, umuntu yarungitswe n'Imana, par lequel Dieu lui-même uwo parlait. Imana ubwayo yashobora kuvugisha igakora mu buryo bw'inkomezi. C'est la prédication ni ubwo dans butumwa laquelle se trouve la triste histoire niho harimwo inkuru ibabaje y'Ikashuwe qui s'est produite en août byabaye mu kwezi k'umunani mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatanu, kuko ari neza neza muri ayo majambo avuzwe hano. N'est-ce pas moi mbega si qui ai jewe créé le vent? naremye umuyaga n'imifunda? Laissez-moi lire ici à la reka fin, some hano ku mpera comme nous y viendrons plus nk'uko tard. tuza kubigarukako mu mpera. Cela s'est passé ibyo byabaye en Allemagne mu Budagi lorsque igihe les 15 sorciers abapfumu 15 bari iburyo bwanje n'ibubafu bavuze eh bati, bien, rero nous allons faire en sorte que turaza gukora ku buryo ino hema soit soufflé, iza gutwarwa n'umuyaga, que
kuko Billy na mwene data Ellen Bright ntibaretse ngo baze guhura n'abo barozi, baciye bicara n'ibikoresho byabo by'ubumaji, baca bahamagara Satani imana yabo, raba rero ibyasohokeye bishika hamwe n'igihuhusi. hariho abantu 30,000 canke 40. iryo hema ritangura gutamba riduga rimanuka. hanyuma baciye bafata imikasi bakata ibaba baricamo kubiri, babyerekana uko nyene. bayicara ngaho bakora ubureba bwabo, batangura gutongera bavuga mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Data, Umwana na Mpwemu Yera. Vyo byose byagenze gutyo. Igihuhusi kiraza kandi kica kiraza by'ukuri. Yego, kuko yari Satani niwe afise ububasha ku muyaga. baciye bambaza umuyaga, igihuhusi. iryo hema rinini cyane cyangana ryarasumba inzu. bari bashizeho ibiti, bari bashizeho n'ibindi bikoresho. umuyaga ugaca munsi ukaduza rya hema, igihuhusi cyabaye cyinshi, imiravyo n'ibiki. ati ndabandanya kuvuga ubutumwa, maze baba magiciye barabandanya ubureba bwabo no gutongera, babikora muri ya bwa butatu, impande zose zibiri, iburyo n'ibubamfu. ati narabibonye, mbona bunama bari kumwe na Satani, kuko ntarabohwa. ndabwira mwene data Rawute nti ubu rero ntureka gusobanura. ndavuga nti mwene data Bright nusenge. ndasenga, mwami mana yanjye, muremyi w'ijuru n'isi, wandungitse hano, nashize ikirenge canje hano ku isi y'Abadagi mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, kuko niwe wantumye hano. izi nkomezi z'umwiza nta bubasha na buke zifise kuri jewe, ntabwo zifise, kuko narasizwe kandi natumwe hano kubw'agakiza k'abano bantu. ndategetse mu izina rya Yesu Kristo bije kure hano. imituragaro iraturagara hejuru y'ihema, hanyuma ibicu biragenda, izuba riraza. mu kanya k'iminota 10 ibihumbi 10 baciye baza ku gicaniro, baravuga bati ubuntu, kuko bari babonye ububasha bw'Imana. kubera iki? wa wundi ari muri mwebwe n'umunyenkomezi gusumba uri mu isi. murabona? raba gushika hano, sinzi ko mwene data Haron na Irings bari mu ihema igihe ryatangura gutamba. je niho narindi kuva ku munsi wa mbere gushika ku wa nyuma. yego, je ndabizi nazi byababiri hariya. narinzi gusa ko abarongozi bari bagize ubwoba, hariho abantu baguma bagenda bagaruka. sinigeze mbona igihuhusi na kimwe, sinarinzi byari ko birabe hariya, ntazi biriko biraba. aho yo mwene data Branham yavuze mu buryo kumvikana ibyabaye kiriya gihe. muyingari heze twaratangaye. je numva iradiyo gake igihe mba ndi mwibarabara ngiye mu gisagara, nkumva hariho amakuru ndashobora kwatsa iradiyo. narayiretse iguma
ivuga kanya mu kidagi. hanyuma hariho ikintu babajije n'umuntu w'umumagisi akomeye, umupfumu, aca avuga ko hari ibihumbi byinshi by'abapfumu mu Budagi. Umumenyeshamakuru aramubaza ati mbe umuntu yovyiga? Oya, ati hoba hari ibitabo? Atego ibitabo byinshi cyane ku bupfumu. Aravuga ati urashobora gusoma ibyo bitabo byose ukaba utaravyiga, ntushobora kubyiga, ugomba kuba waravutse warabivukiye. Numva izo nkuru zose gutyo, ndibwira nti mbega none nibiki? Ugomba kuba waravukiye ico, bakundwa, binje mu mutwe yuko ugomba kuba waravutse ubwa kabiri kugira ngo uronke kwinjira mu bubasha bw'Imana. Amen. Nimba abantu nk'abo barengewe n'umugwanizi bakavuga bati ibyo ntivyigwa, ugomba kuba warabivukiye. Aho rero twese turagomba kuvuga tuti oya, ntushobora kwiga ubushobozi bw'Imana, ugomba kuvuka ubwa kabiri, ugomba kwinjira mu bwami bw'Imana. Aho rero ububasha bw'Imana buragaragara. Amen. Urashobora gusoma ibitabo byose bya teologiya mbere na Bibiliya, ariko ukaba utararonka kwinjira muri ibyo bintu. Murazi, rimwe na rimwe ndaronka ubutumwa buvuye mu atari ubutumwa, nkibwira ubwanjye nti ego birakwiye ko dutahura ibyo byose. N'abantu bangahe basomye, mbega ni bande bavuga ku bitangaza, ku byanditswe byera kuri byose, hanyuma bagatangara atani ikindi. Birakwiye ko uba waravukiye ibyo. Imana irafise abagabo bavutse ubwa kabiri kubw'ivyizigiro bizima, abantu bagenewe ko ububasha bw'Imana bushobora kugaragara muri bo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ibyo ntibyigwa, ibyo bigomba kuza bivuye mu Mana kandi bigahabwa umwe wese. Ibyo byarankozeho hano mu buryo umwami yavuze ati ndi umuremyi w'ijuru n'isi. Data Branham yarabajije icyo gihe ku isi y'Abadaga ati mwami muremyi w'ijuru n'isi. Imana yarumvise ikirishura. Imana yaciye iza, ni ya yindi nyene ko yari iri ejo nuno munsi ni kwiri kubiri ibihe bidashira. Murabizi twebwe abantu tuba twicaye mu ikoraniro ahantu harimo abantu ibihumbi, ntitube tuzi ibiriko biraba iburyo n'ibubafu canke ahandi. Kumbure tukabona ibihe n'ibintu tutazi, mbega ibyo biriko biba gute n'ibinyegeje muri byo. Umuhanuzi w'Imana ari ahavugirwa ubutumwa akabona ibiriko biraba iburyo n'ibubafu, hanyuma aca atabaza Imana yo mu ijuru, umuremyi w'amajuru w'ijuru n'isi, maze Imana irishura, irumva. Ego yarumvise neza neza. Ni ku isi y'igihugu cacu niho yakoreye uwo mwimenyerezo. Nagombye kuvuga niho byabereye. Bakundwa, ntituri ntidukikijwe n'impwemu nziza nyinshi. Ikintu kandi cankozeho iyo ndiko ndasoma rino jambo nuko tutanigana n'abinyama n'amaraso, ariko ni mpwemu mbiza ahantu ho mu majuru. Nimunyemerere rero subire ndabisome kugira ngo tube twabitahuye neza. Maze ibyo maze kumva nuko hano mu Efeso ba mbere, kuko tutanigana n'abinyama n'amaraso, ariko ni abanyabubasha n'abaganza iyi si y'umwiza, ni impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Nimba impwemu mbi yaba zari hari yepfo ikuzimu, biba bimeze neza ku isi, ariko impwemu mbi ziri ahantu ho mu majuru.
Et s'ils agissent kandi nimba zikora mu buryo bw'amadini ucurangiza utazi aho uhagaze hariho. naciye nibwira igihe hasomwa ano majambo ngo abanyabubasha abanyenkomezi ahantu ho mu majuru, ndabisubiyemo, nimba izo ngabo zose za Satani yaba zari epfo ikuzimu, hariya ikuzimu, tuba tumaze kuronka ijuru hano ku isi, ariko kubera ziri ahantu ho mu majuru, ahantu mu kirere hejuru, zigaca zitegeka hano ku isi. nicyo gituma hakiri intambara n'akaga, nicyo gituma dukeneye ubufasha bw'Imana mu buryo budasanzwe. haravugwa kandi ngo nicyo gituma uri muri Kristo niwe ari muri twebwe, kuko akora bya bikorwa nyene, bya bindi nyene ibyo yakoze, bya bindi ibyo yakora imbere y'abapfu ntibashobora kuguma ari abapfu imbere y'ijambo ryiwe. murabona, dufise amatangazo 5 y'abantu bari barapfuye. umwami yatanze ukwerekwa, nakengera kubaraba, barazuwe. umuntu umwe ari yicaye hano muri kano kanya, wari yapfuye hariya, nde yicaye heho, ari ngaha, nubwo yari yishwe n'umutima. ni ubuhambaye, kuko ni Imana umuremyi. umuyaga n'imikuba byategezwa kumwumvira, amadayimoni yarakongatajwe, mbere ibyaremwe byose byaramwumvira, kuko yari umuremyi w'ibyaremwe. ese yaba twobyiyumviraho ivyo byo kora ku kintu ca ngombwa? yaba twabyumviraho ivyo birakora ibyina, nivyo tugomba gukorako, niwe tugomba gukorako. turagomba gushika mu bwina bw'ikintu, kandi tugomba kuzohashika. ubu hariho ikintu kuri twebwe twese, umuntu ntashobora gukora ico, kuko ari mu byaremwe. ariko imiyaga n'imipfunda byarumvira umuremyi wenyine. umuremyi arashobora kubikora, kuko uri muri mwebwe n'umunyenkomezi gusumba uri mu bisi. uri muri mwebwe n'umuremyi, niwe yaremye umuyaga. arashobora gukankamira Satani ari mu muyaga, byose bigahagarara. arashobora gukankamira Satani ari mu gihuhusi, igihuhusi kikaca gitekana. n'umuremyi. turabizi, n'abandi benshi nabo natwebwe. mbere data Branham aravuga ati dutegerezwa gushikira ibyina bw'ikibazo, kandi ibyina bw'ikibazo kuri jewe si ukumenya gusa no kumenya muri rusange yuko Imana ari umuremyi, kuko benshi barazi yuko atamuremyi nta kurema kubaho. ndagomba kuvuga imbere yuko impera y'ibihe by'ubuntu bibaho, Imana irafise ikintu ikorana n'ibyaremwe. iragomba gukora ibitangaza byo kurema no gukiza nk'uko bitigeze bibaho. Imana kubwo buno butumwa iragomba kubyara muri wewe nanje ukwizera imbere y'umuremyi, kandi mu bubasha burema bw'Imana nyene ububasha bwose, kugira ngo dutahure yuko atari twebwe abapfa, abantu bananirwa, abantu b'intege nke, ko hari ikintu bokora, ariko dutegerezwa gusa kuba inyegu y'Imana kugira ngo ishobore gukora kandi yiyerekane nk'umuremyi hamwe n'ububasha bwiwe burema.
ikoreye muri twebwe kandi niko bimeze ku gakiza no gukira indwara no kubohoka kuri byose. Haravuga gwa kure ngo Yohana yabwiye abigishwa ngo mwarumvise ahavugwa antikristo azoza kandi amaze gukorera hano mu bana b'intabarigwa. Ariko mwebwe bane bato ntimuri ab'isi, mwe muri ab'Imana. Uri muri mwebwe n'umunyenkomezi gusumba uri mu isi. Ni Kristo muri mwebwe. Kandi twasomye muri Kolosayi ba mbere 27 yuko ubutunzi bwose bw'Imana nuko Kristo ari muri twebwe, we byizigiro by'ubwiza. Haravugwa ahandi kure ngo uwaremye ijuru n'isi niwe yarigaragaje muri Yesu Kristo. Imana yiyuzuza n'isi yo nyene. Turagomba kubona, muravuga muti ntiyari umwana w'Imana mwene data Branham. Yego, ni byiza. Reka turabe nimba yari Imana ihoraho y'ibihe bidashira. Hama tubandanye. Ariko wari muri Yosuwa yari ahambaye gusumba amabwirizwa y'Imana, kuko umuremyi ubwiwe yari muri Yosuwa. Igihe yararamura amaso akavuga ati, wewe kuma ngaho uri ngaho wazuba nawe kwezi aho nyene uri kugezaho intambara irangira. Izuba n'ukwezi biramwubaha, biramwumvira, kuko wari muri Yosuwa yarahambaye gusumba izuba n'ukwezi. Uwari muri Yosuwa, mbega uburorero duhabwa n'ubwahe hano. Kumbure reka uzokwibaza ku kibazo rero gikurikira uti, none abantu b'Imana bari bameze gute? Bari bameze nkawe nanje, yaba bari abamarayika bari kuba bari mu ijuru, niba bari kuba bari ku isi, bari abantu bari hano. Nicyo gituma bari hano ku isi. Icyo Yosuwa yumvise imyaka 5 canke 10 imbere cyari cyo kibazo. Aha rero niho hari ikibazo cyo mu bwami bw'Imana. Niho Imana yaje irakorera icyagomba gushika, cyagomba gushika kandi cyavuzwe mu izina ry'umwami. Ndizeye mu mutima wose yuko ububasha dukeneye, igikorwa icyo kumbure tuzoba duhanganye naco mu myaka 3, ntidukeneye kubyitegura uno munsi mu buryo bwo kwitegura, mu buryo bw'imbere. Dukeneye ububasha gusa n'igikorwa ku gihe, kuri uwo munsi Imana izokiduha. Mbega Mose yari iki? Mose yari iki? Yari giki? Yari inde? Umunsi umwe Mose yagiye kwica umunyagiputa, aca muhamba yagombye kumbure kugira ibintu neza mu bantu. Hanyuma nacabwa ati, gomba nanje kunyica kumwe wica wa munyagiputa. Yaciye ahunga myaka 40 n'abasore kumwumva. Isaha yiwe igeze, Mose yarundi Mose ntiyasubiye kugenda n'ingumu. Oya, uburenganzira bwiwe bwari ku masezerano y'Imana. Isaha yarageze. Wa Mose nyene nta wari kuba yo mumenya, bose barahunze bamubonye. Ariko ubwa mbere niwe yahunze. Imana mu buntu bwayo irashobora gukora byose. Uro mwene data Branham yerekana uburorero. Mose, oya, kuri jewe cari ikintu cyo mwene data Branham yatanze ubwayo, avuga ati yariwe. Ndabandanya gusoma ku rupapuro rwa 26. Ashitse ku kiyaga gitukura ku nzira yiwe, Imana imubwira ati, bwira ikiyaga. Mose abwira ikiyaga. Wari muri Mose yari umunyenkomezi gusumba ikiyaga ubwacu. Mbega nivyo urabibona?
celui qui était en Moïse uwari muri était Mose plus grand yari que celui qui ahambaye était dans le monde. gusumba uwari mu isi. Qui était en Moïse uwari muri Mose est plus grand yari akomeye que tout être gusumba existant ikintu cose dans cabaho ce monde. muri ino si. Il commandait à la nature. yategeka ibyaremwe, ibyo Imana byose yamubarira yarabivuga kandi byaca bikoreka. Ijya Mana nyene iri kumwe natwe kuno mugoroba. Amen. Atari gusa hamwe natwe ariko iri muri twebwe. Yaragaragaje ko iri muri twebwe, ngo uri muri mwebwe n'umunyenkomezi gusumba uri mu isi. Ni iki mbega dufise iki? Ni igiki twogirira ubwoba mu isi? Ni uburorero bwiza cyane kandi ikintu cyiza ni uko atari amajambo gusa ariko ni ibintu byabayeho, ni ibintu byabaye byagaragaye. Turabandanya. Uko niko abene data benshi bakogwa ko bakibwira bati Imana iravuga ngo kora iki kintu runaka, hanyuma bakaca bavuga bati ngo uko niko uhoraho agize, kandi atari ko bimeze. Nico gituma ibyo bidakoreka. Ariko nimba Imana ibivuze by'ukuri, aho rero biteza kugenda uko nyene. Aho naho naciye nsimba ikintu nk'uko mubibona. Aho hariho ikintu gikomeye, si cyo wowe nanje ibyo tugomba guhindura ngo ni uko niko hagize. Oya, ni ico Imana yonyene by'ukuri yavuze, nico ari uko niko hagize. Turagomba gukora ibintu bimwe runaka tukabyita uko niko agize. Ngo ariko byagomba kuba uko niko nakagize, niko niko nakagize, hama tugaca tubirengana kuko haca haza kaga gusa. Havuga ngo uwari muri Mose, uwari muri Daniyeli yarasumba intambwe. Ndaza kubivuga mu buryo buciye bugufi. Uwari muri baba Heburayo batatu, Shadrake, Meshaki na Abednego, yari umunyenkomezi gusumba wari yacanye umuriro. Ni byiza cyane. Ninde yacanye umuriro? Baterewe mu muriro, kandi wari muri bo yagumanye nabo. Amen. Ntiyemeye yuko bamagwa n'umuriro. Itanure ryari ryacanywe inshuro ndwi gusumba imbere, ariko uwari muri bajya Baheburayo batatu yari umunyenkomezi gusumba warari mu isi. Akaruka Eliya warari muri Eliya yari umunyenkomezi gusumba ijuru. Byaboneka yuko arisa n'umuhinga kuko yarategetse ngo imvura igwe. Hari haheze imyaka 3 n'igice atamburirwa. Warari muri Eliya yari umunyenkomezi gusumba urupfu, kuko igihe urupfu rwe rwashika, Imana yararavye umuhanuzi w'umusaza Yarushi yari yakankamiye Yezabeli n'amarangi yiwe n'ibintu byose by'iterambere, maze Yararushi yamuretse ngo atahe nka Enoki gusa. Yarungitse umukogote uramudugana imutahana iwe. Wari muri Eliya yari umunyenkomezi gusumba wari i Yerusalemu mu Buyuda no mu misozi. Mbere yari umunyenkomezi gusumba urupfu. Warari muri Eliya yari umunyenkomezi gusumba imva, kuko yakwefye urupfu n'imva, araduga mu mukogote yidugira iwe. Yari umunyenkomezi warari muri Eliya. Ubu rero ndibwira yuko haje no ryungane. Muravuga muti rero yari
homme. umuntu akomeye. Un instant, s'il vous plaît. Murindire akanya. Bibiliya ivuga ngo yari umuntu De la même espèce nkatwe que nous. Jacques 5, Yakobo 5:17 nivyo. Mais quand il prie, ariko igihe yasenga yari yizeye yuko aza kuronka ico yari karasengera. c'est ce que Jésus nico Yesu nous a dit. yatubwiye Quand vous ngo priez, nimwasenga mwizere yuko mwahawe et cela vous sera ivyo muzobona bishika. Mariko 11:4. de l'espérance ici pour toi. mbere hariho ivyizigiro ngaha kuri je nawe. Mwene data Branham hano acavuga ati rero muravuga muti yari umugabo akomeye cyane, yari umuntu akomeye kandi yari muto nk'uko uri nawe nanje. mbere yashoboye gukora bike nkawe nanje, ariko ku itegeko ry'umwami Imana yashoboye kuvuga icyo Imana yari ikeneye, ibyo bica bisohora. Mbega byari biki? Byari bihuje neza mu byo Imana ikoresha n'ibyo Imana igomba. Ibyo rero nivyo by'akamaro uno munsi. Imana yarungitse umuhanuzi Eliya, imitima y'abana ihindukizwa ku mitima y'abase. warari muri Eliya arahambaye gusumba ibyari bimeze gute no gukira indwara kubagwanya. uri muri mwebwe n'umunyenkomezi gusumba indwara zose, kuko zisambura amategeko y'Imana. N'ubwa mbere nsomye bino, indwara isambura amategeko y'Imana. Imana igaca ihaguruka kubirwanya, kuko ijambo ryayo n'ibyagezwe byayo. Haravugwa hano ngo indwara zisambura ibyagezwe by'Imana, nico indwara zikora. Ariko uri muri mwebwe ni umukiza n'umuremyi, arakomeye gusumba Satani wa mubi asambura ubuzima bwanyu. uri muri mwebwe n'umunyenkomezi gusumba uri mw'isi. arahambaye warari muri Eliya, wari muri Yesaya no mu bandi bahanuzi. arahambaye gusumba ibihe, kuko babo bayeho hakurya y'ibihe. twoshobora gusoma ibintu byinshi. Reka turiko turashika ku mpera. nimwumve, no kwifuje yuko tugira umwanya wo kubandanya. nagomba kubabaza ikibazo ku bintu numvise kuri Kristo muri mwebwe. Ne vous contentez pas de ce que vous avez fait. ntimwitwararike ibyo mwakoze. ntibuvuge uti numvise nshishimuwe, naravuze mu ndimi, naratambye muri mpemu. ibyo nta na kimwe dupfa nabyo, ni byiza, ariko ntimubyitwararike cyane, ntimubyubake ko. ubuzima bwanyu bugomba kuba uko. nibyo by'ingirakamaro. mugomba kuba umwe hamwe n'ijambo, naho rero azoca yimenyekanisha. Pawulo yavuga ati Kristo nibwe ubuzima bwanje, gupfa ni nyungu. yashobora kuvuga ati si jewe ngiriho uno munsi, ni Kristo abaho muri jewe, kandi ico mbayeho uno munsi ndakibayeho mu kwizera umwana w'Imana. hano turatumiwe kubikora, tukaba umwe n'ijambo n'Imana, kugira ngo Imana ishobore gushira ijambo ryayo irisoze muri twebwe. rero si ibyo dushushanya, oya, ni intambwe Imana itanga ziriko zirakoreka muri kino gihe. ndizera n'umutima wose yuko Imana izoduha ubuntu bwo
bwo kugira ubuzima bwacu, Imana ikaba ubuzima bwacu, natwe tukaba twarapfuye ku bwacu, maze ubwo bubasha, ubwo bushobozi burema, bukiza indwara, butanga agakiza, butanga ubuzima bw'Imana bushobora kugaragara mu babwakiye, mu baburonse nk'ubuzima. Hano mwene data Branham aca atanga ubundi burorero bubiri bwihuse, avuga ati nimba ubuzima bwa Shakespeare bwari muri jewe nokora ibyo yakoze, nimba ubuzima bwa Beethoven bwa buri muri jewe nokora ibyo Beethoven yakoze. Aca arangiza avuga ati rero uri muri mwebwe ni Kristo, nimba Kristo ari muri mwebwe, nimba Kristo afise ubuturo muri mwebwe, muzokora ibikorwa bya Kristo. Nivyo yavuze muri Yohana 14:12 ngo unyizera azokora ibikorwa ivyo nakoze. Nimba muri Kristo, Kristo akaba atuye muri mwebwe, Kristo ni ijambo, nivyo ijambo riza ku bahanuzi biwe. Nimba Kristo yo babaye muri mwebwe, ibikorwa bya Kristo bizosohora biciye muri mwebwe, ubuzima buzoca buba muri mwebwe, ibikorwa ibyo yakoze, ubuzima yabayemwo byose bizoca biba muri mwebwe neza neza, nk'uko Shakespeare canke Beethoven yewe yari muri mwebwe. Gusa nimba ubuzima bwiwe butuye muri mwebwe, ariko nimwaba mugifise muri mwebwe ubuzima bwanyu, aho rero muzoca mukora ibikorwa byanyu. Ariko nimba Kristo abaye muri mwebwe, mukagira ubuzima bwa Kristo, aho rero uri muri mwebwe arahambaye gusumba uri mw'isi. Nimba ugukekeranya n'ugwijiji biri muri mwebwe ku by'amasezerano y'Imana, nuko Kristo atari hari. Gusa muri ko mwidwibiza mu kintu, Kristo nta uriho. Ariko nimba ubuzima bwa Kristo buri muri mwebwe, azomenya ijambo ryiwe, azosohora isezerano ryiwe, azobikora. Ni ijambo naryo tubwiwe twebwe twese. Igihe ugukekeranya n'ugwijiji bituganje, tuca tuja mu kintu tutwawemwo, nta kintu na kimwe gikoreka n'ivyo tutagomba. Ariko iyo hari umuco, ijambo ry'umwami rikaba rishizwe ku giterekwa kw'amatara, tukaba turongowe na mpwemu mu kuri kose, tukaba twishize munsi y'ikiganza c'Imana, aho rero azosohora amasezerano yiwe. Ntitwasomye ejo ingene mwene data yabwiye, ingene Imana yabwiye mwene data Branham ngo mbega waributse ibyo wakoze? Ati ndibuka ibyo nasezeranye. Nico Imana ibwira umukozi wayo uno musi. Uno musi ibwiwe nanje. Nimwasenga mwizere yuko mwabihawe, ko mwaronse ibyo mwasavye, ibyo muzobihabwa. Nimwabwira ujya musozi ngo vaho ugende, mu mutima wanyu ntimukekeranye, ariko mukizera yuko ico kizokoreka. Ico muvuze murashobora kukibona. Ico muvuze Data arakora, nanje ndakora. Nukuri ndababwira, umwana nta na kimwe yokora ubwiwe, ariko ico abonye Data agikora, umwana nawe aragikora. Iyo se yamweretse ikintu ico yategerezwa gukora, yaca yigira imbere, atakekeranya na rimwe, akavuga ati iki nigikoreke, kandi caca gikora, carakoretse. Ujya Kristo nyene ari muri mwebwe, ari muri twebwe. Nico gituma dukora ibikorwa vyiwe, kuko Kristo ni ijambo.
isezerano ry'ijambo ribazanira gukira indwara. Murabibona? Yego, nivyo ukuri. Reka rero mvuge mu kwihuta, byanditse muri Yohana 5:19, umwana nta na kimwe akora ico abonye kuri se. Ivyo niho ibintu umucunguzi ntakora iki canke kiriya, yararindira ko bamwereka icyo yategerezwa gukora. Aho rero yashagikora kuko yari hano mu mubiri w'inyama. Urabona ibyo ari byo? Rimwe na rimwe abizera baribaza ati, yego nimba umwami ari kumwe nawe, kubera iki udakora iki, kubera ko udakora kiriya? Ntibagire vyose, ni kubera umwami ari kumwe nanjye, nico gituma nakora iki canke kiriya. Yego ntushobora gukora ico ngomba, ariko sindabigomba kandi nta nibyo nshoboye, nawe ntubikora. Twese ntitubigomba, turagomba kurindira kugira ngo tubone nimba atwihishuriye Imana niyagomba gukora ikintu runaka. Kubera iki igikorwa canje cofasha iki? Nta na kimwe. Coba babaza gusa, ariko nubwo coba giherekejwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Naravuze kandi ngomba kubisubiramo mu butumwa bwa nyuma, ubwo Imana ibishaka, ubwo tuzoheraheza gusobanura ejo. Mwene Data Branham yaravuze ikintu by'ukuri coba kinyuranye n'ivyo yavuze mu butumwa bwiza ngo gahunda y'ishengero. Muri gahunda y'ishengero avuga ati umuvugabutumwa agomba kwigirwayo, akaba wenyene mu nyonga h'Imana, akishyira imbere y'Imana, agasoma ibyanditswe. Atari uko ntashobora kuza imbere y'abantu. Kumbure ni nk'ibi. Hanyuma nanje numvise nkomeretse kubw'ivyo ico kintu, ndavuga nti oya, ntibyavuzwe neza, ariko sinagumye ndonka umwanya wo kwinjira mu bwina bw'ijambo ry'Imana imbere y'ubutumwa bwiza bwose. Ariko iminsi yose nagumye nizigiye Imana, ndamwizigira cane rwose, nubwo ntaba mfise umwanya wo nubwo ntaba mfise umwanya, nari mfise umwanya wo kwizera kw'Imana izompa ijambo n'ivyumviro bitumbereye. Nukore Mwene Data Branham aza imbere y'abantu aravuga ati, birambabaje, sinarose umwanya, sinugure na Bibiliya, sinasomye n'ijambo rimwe, naje gusa hano gutya. Aho ndibwira bwanje, none ubu rero wumva umerewe neza. Oya, ntiyashoboye gukora icyo cagezwe ciwe, acaraza gutyo nyene, araza gutyo. Aho rero tuca tubona ingene ubuntu bw'Imana budashobora kuvugwa, budashobora gutahurwa kuri twebwe twese. Turamaze kubivuga, kandi reka durangize dushimira umwami Imana yacu kubw'amahirwe menshi ayo dufise yo kudashobora kuba abantu b'imitegekere, ntitube abantu b'intambirakiza, ntitugombe gukora ikintu na kimwe ku bwacu, ariko twiyubake imbere intambwe ku yindi mu buryo bw'impemu, ku rufatiro kubera gukwizera. Hanyuma twizere twese n'umutima wacu wose ko Imana yaduhaye ibikwiye kugira ngo dushobore kubakwa, kugira ngo dushobore kubaka. Pawulo avuga ati mu Bikorinto ba mbere mu gice cya 3 kumbure umurongo wa 10, umwe wese yiyubara ingene yubaka. Si ugupfa kubaka gusa, twubake neza nka Mose yari yabonye ku musozi wera ingene byose byagomba gukorwa. Imana idutware kurya musozi wera, idufashe dushobore kubakwa nawe, tube inzu y'Imana mu mpemu. Izo bikora, ndafise ubushizi bw'amanga mu buryo bwuzuye. Mwizere ico ubu ni ubutumwa bwiza butanga mu bantu
ntimushobora kubyibaza ikintu cyiza cyane kimwe rudende kitigeze kubaho. ni kangahe nigeze numvise abantu basoma bavuga ati nasomye kandi nta sinzi ibyanditswemo, sinzi iby'umwami yavuze. ngena ari byiza ko dushobora rero kubyihweza tukabyigako twese hamwe ukundi gusha. ivyo ntibibe iby'impfagusa, ariko n'ubu bukozi bwakozwe mu ntege nke buhindurwemo inkomezi n'Imana nye n'ububasha bwose, mbere busoza ibyo igituma Imana yarabutumye aha na hariya muri biriya bihugu byose buzokumvikanwamwo, aho buzokumvikana. amen. turahaguruka dusenge. Tata wo mu ijuru, ndagushimiye n'umutima wanje wose ku bw'ano mahigwe ko tudashobora kuba twotahura yuko waduhaye ku bw'ubuntu ushobora kumva ico mpwemu abwira amashengero, kumva ico akanwa kawe kera kavuze. mwami mukundwa, jambo ryawe ntirizokugaruka ko ubusa, rizosohora ico waritumye gukora kandi rizosohoza ibyo ugomba. mwami mukundwa, ntitugomba ibintu by'ibinezaneza, turagomba igikorwa cya mpemu kubw'ijambo ryawe ryera, kandi twishize munsi y'amaraso y'umwagazi, twishize munsi y'ijambo ryawe n'ibigirankana, kandi turagusabye uburongozi bwa mpemu wawe, uburongozi bwa mpemu wawe yera. mwami mwizigirwa, kora ku buryo twokungwa nawe, maze nawe uvugire muri twebwe. Mana yanje, niwagomba kugendera kuri nosi, mbega ibirenge wokoresha biri hehe? niwagomba kuvuga, mbega umunwa wofata uri hehe? niwagomba guhezagira, mwami abantu bari hehe? ndagusavye Mana, uturabire mu buntu, uduhezagire kugira ngo dushobore kuba umugisha, kandi niwagomba kudukoresha ubitumenyeshe. turakwiyeguriye kandi tuguhaye ubwiza. Mana yizigiwe, ndagushimiye kubwo warungitse intumwa yawe, umukozi wawe, umuhanuzi wawe, ingene waduhaye ubuzima bw'ijambo ryawe, ukaba waratumenyesheje ibyo ugomba. mwami, waduhaye ijambo ryawe riba rizima, uduhe ukusesa bifatiye ku ijambo ryawe n'ubumenyi bw'ijambo ryawe n'ukugomba kwawe. mpemu wawe yera aganze hagati yacu, ijambo ryawe ryonyene ribe itara ry'ibirenge byacu, ntihagire umuriro mvamahanga ucanwa ku gicaniro cyawe, ariko umuriro w'Imana wera uze kuri twebwe twese, kandi twese dufatwe nawo. mwamuhezagire hamwe natwe bwoko bwawe mu gusenga ku isi yose. turazi yuko ibihe ari bigufi, ariko uzobikoresha, ubwo ushobora gukora byinshi mu yinga rimwe gusumba twebwe twokora mu myaka 1000. uri Imana nye n'ububasha bwose, kandi turakwizigiye cyane. wewe wari muri Mose, wewe wari muri Yosuwa, wewe wari mu bahanuzi bose, ube muri twebwe mwami Mana nyir'ububasha bwose, muremyi w'ijuru n'isi.
confirme usohoze ijambo ryawe par des signes et des n'ibimenyetso miracles n'ibitangaza successifs. bikurikirana, Sauve ceux qui doivent être sauvés. ukize abagomba gukira, ukize indwara, uhagurutse. Ô Seigneur, O mwami, nous te louons. turaguhimbaza, Révèle-toi, Seigneur. niwihishure Nous te mwami, louons. turagushimira, Remercions turagushimira et nous kandi t'adorons. turagusenga. Alléluia. Haleluya, À ton merveilleux izina ryawe et saint nom de ryera Jésus. rya Yesu.